bishimire bose. Imana ihabwe icyubahiro. Dufite umwanya atari mwinshi ariko tugagusangira ijambo rivuga ngo Korinto canke Makedoniya uhitamwo nde. Korinto canke Makedoniya uhitamwo nde ni nakaye karore wogira nte wokurikira. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Rero turagenda mu ijambo ry'Imana hariya mu cete cyambe cy'Abikorinto igice cya gatatu tujya gusimbira no mu cete cya kabiri nyine cy'Abikorinto nyine igice cy'umunani ariko mbere ko dusoma twumvire kuri kino twumvire kwishengero hano kwisi. Bugishengero hano kwisi rafise igikuba ari jeje kandi cyagutse cyane gose. Nico kintu Imana yaje hano kwisi go kiserukire mu gutangaza inkuru ya Kristo Yesu mu mahanga yose. Iyo buri ubwenge kwishengero hano ibavyanse. Iciza kiva mu ishengero, ingeso nziza ziva mu ishengero, ugutunganya ingeso z'abantu biva mu ishengero, imuntu gumenya ivy'ubwenge budashira iva mu ishengero. Myene majambo ikintu cyose kiva mu ijuru kiraza gashikira mu ishengero, ishengero cyari twara mu gihugu, mu miryango, mu yane mashiramwe n'ahandi hose. Bisigura ngo ishengero n'umukozi w'Imana hano kwisi. Imana yabicyubahiro. Rero burya uko ibihe bigenda birabisa ibindi nuko naryo nishobora genda ritwara kutariko tugenda turatakaza ico riri n'ico rihamagarirwa gukora. Kubera iki? Turumva bagwanye, turumva batukanye, turumva bafunganisha, ababesheranirana, abadodoberezanya, turumva abakorana n'ivyaha bitandukanye bitagira n'amazina twoshobora kuvyita, turumva menga ahubwo benshi basigaye bahunga ishengero aho kugirukira. Kubera iki? Hamwe twabwiye mutazi cyarico ahani turagenda tubize mugabo biratugora tugeze hagati ahani nabo bemwe babifate nk'amenye ikintu cyishira hamwe canke barabifata nk'amenye ikintu cy'ikijyango kanaka biratakaza ico biri none turi mu kivango cinge n'abantu bagenda baratahura. Ariko uguhindukira tugaja ku birenge vya Kristo Yesu tugaja ku ijambo ry'Imana gusubira kwicara imbere y'Imana ati Mana ibi turimo nibiki utwizeza ko iki udutumye iki ko n'umukenyezi unyiteze ko iki nkaba ndi mwishengero ko n'umugabo nkari mwishengero unyiteze ko iki ko mfise aho nsengera nkagira naho nkorera unyiteze ko iki ko mfise aho mvuka ukagira ahantu genda ntankunda kuba mpagaze bugiyo bambonye bakwiye kubona iki nkuri sengero turi kumwe dukugira ivyumviro ibihe niyo twishirije ibibazo byinshi mvuze naho ntanabimaze kumburi twaturonse imwe bishobora genda biradushoboza kumenya nyene tuba hano mwisi. Imana yabwe icyubahiro. Ishengero ni kikogwa c'Imana cyagutse cyane atantamwe cimiriwe kuko abantu bose bagenda kubuzi bafise ahantu basenze kuwa Mungu. Bugenda aho bamwe babwo ntibemera Imana barayemera gusa bareka kuyivugira impande yabo bagendana. Mugabo nta muntu atemera Imana hayi cyane nk'ayi wacu bose barayemera baka kuyemera bari mu mahubanwe yera. Umuntu wese agenda ukazafisa ahantu rero yari kwa Mungu kandi ava muhira afisa ahantu agiye. Usanga umuntu wese afise ukuntu afatanye n'ishengero mu buryo canke buri. Iyo utarahinjira usanga umuntu iwanyu ahinjira. Wama wisankira titwa ishengero atari gishasha mu buzima bwabo. Ko gihambaye cyane gikora kuri leta igakora ku miryango igakora ku buzi igakora ku buzima bw'umuntu giti ciwe ico gira kwiye kwiyumvirwa ko. Aya mashengero abiri Korinto ni Makedoniya n'amashengero nayone afise ukuntu higenje mu buryo butandukanye hamwe ni heza ahandi ni habi mugabo kandi nayone yari yaronse ubutumwa bwiza bumwe n'umuntu umwe uwayabwiye n'umwe ariko baca bigenza ugutandukanye. Kino gice turimo ni igice cyo gukorera abandi. Ishengero ry'i Makedoniya rifise ko ryigenjeje n'ishengero ry'i Korinto rifise ko ryigenjeje cyo bituma mvuga ngo wewe uraja kuraba ahantu wofata ntiwarangitse. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Igice cyambe cy'Abikorinto cya gatatu umurongo wa mbere no gushaka kwishimira 15 atubwira gute? Kubwanje bene data Paul kanandika ishengero abwira ngo kubwanje bene data sinashoboye kubabwira nk'abimwemu ariko nababwiye nk'abaganzwa n'akameremere k'imibiri yabo nk'abana b'inzoya bo muri Kristo Yesu. Nabaramije amata sinabagaburiye ivyo kurya bigumye kuko mutari bwabishobore kandi nanone n'ubu niko mukimeze ntimurabishobora. Gatatu kuko mukiganzwa n'ivya kameremere kanyu ko muri mwebwe hari shari hari no gutongana ntimuganzwa navyo ntimugenda nk'abantu
kane umuntu umwe kwavuga ati jeho ndi wa Paulo pace Paulo undi ati ndi wa Apollo mbega ntimuri abantu se. Gatanu none Apollo ni iki kandi Paulo ni iki mbega sabakozi batumye mwizera Imana nk'uko Imana yahaye umuntu wese mu yandi majambo ivyo Paulo yakoze Apollo agakora nawe wari kubikora. Ni jewe nateye imbuto Apollo arazivomera ariko Imana iyo yazikujije. Nukuzitera ntagirante indwi ntacamaze canke uzivomera atari Imana ikuza bikwiye gusubira ku Mana inyikorera muri bose. Uzitera n'uzivomera ni bamwe ariko umuntu wese azogererwa nk'uko yakoze igikorwa ciwe mw'isi kuko Imana ariyo dukorana. Namwe muri ndimiro y'Imana muri nzu yubakwa n'Imana. Haleluya. Umurongo w'icumi acatubwira ngo nuko nahawe ubuntu n'Imana nasize itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Imana ihabwe icyubahiro. Uwundi yubakako ariko umuntu wese niyiyubara uko yubakako. 11 kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari ryashyizweho niryo Kristo Yesu. 12 ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha ku izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka igikorwa cy'umuntu wese kizogirante kizoseruka wa musi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muri uzogirante uzokigeza ico kirimo. Imana dufashe igikorwa cy'umuntu ico yubatse kuri iryo tangura y'iryo Kristo Yesu nicarama azohabwa ingero. Igikorwa cy'umuntu nicasha azobura ingero yamara ubwiwe azokira ariko nk'umuntu ameze gute nk'uwokoye umuriro. Cye cya kabiri cya Korinto cye cya 8 umurongo wa 2 ku murongo w'indwi. Bene data turabamenyesha ubuntu bw'Imana amashengero y'i Makedoniya yagiriwe. 2 bakigeragezwa n'amarushwa menshi umunezero wabo w'akaburarugero n'ubworo bwabo butagira iyo buhegwa vyarushirije kuzana ubutunzi bw'ivy'ubuntu bwabo ibidasiguritse dukoresheje ubwenge bw'abantu. Ku bwabo rero n'abiga mu Makedoniya nk'uko bashoboye baratanze nk'uko bashoboye ndabibashingira intahe kandi n'ukurusha ivyo bashoboye bararengeje uko tubiteze. Ngo baradusaba hamuhagumye ndaje kubakoresha baradusaba biyinginga cyane kubatera iteka kugira ngo bafatanye n'abagaburira abera. 5 naho ni muhagumye kandi si nk'uko twabiziga gusa ariko babanje kwitanga biha umwami wacu natwe nyene baratwiha nk'uko Imana yagomvye. 6 nicyo cyatumye twinginga Tito ngo asozere icyo gikorwa cy'ubuntu no muri mwebwe nk'uko yagitanguye kera. Umurongo wa nyuma ariko nk'uko murushiriza kugira byose ukwizera amajambo n'ubwenge n'umwete mwinshi n'urukundo mudukunda nimurushirize no kugira ubwo buntu nabwo. Nafashe umwanya wo kubisoma byose kuko ngenda bikoreshe mera nk'unyarutsa ariko mugumana umutima uvuga ngo Makedoniya hamwe na Korinto Wohitamwo nde. Aya mashengero yose ari mu Bugiriki yabwiye ubutumwa bwiza intumwa Paulo n'abandi bagendana. Aya mashengero agaragara ko yagize inyifato zitandukanye naho baronse ubutumwa bumwe mugabe inyifato yabo iratandukanye mu isi. Korinto batubwiye ngo erega bubabwirwa ngo hari n'ibintu tutokoka kubabwira
kubera ingene tubona mwigenza muracagenzwa n'akameremere kanyu, muracagenzwa n'ibyo mwifuza. Mwebwe mbere muri mu bice, kuko mwaramaze gufata n'abakozi b'Imana mwashyiramo imico itatu, abo kwa Pawulo, kwa Kefa n'abo kwa Apolo. Ariko Pawulo umwe muri bo agenda kwerekana umushinge w'ibyo bakoze. Turasanzwe turabatumye mwizera gusa, ariko ukomeye n'uwatumye mukura, n'uwavomye imbuto twateye. Ati mugabo naramaze gushira itanguriro niryo Kristo Yesu, ahubwo mukwiye kwiyubara ingene mubakako, kuko harabubaka cyangwa ibyo bakora babiravye bovuga bati uriko ubakisha ibishakashaka canke ibiti. Mugabo kandi hari n'amane turavye ingene bakorera mw'isi bashaka kuvuga ngo bariko bubakisha inzahabu canke ayandi mabuye y'agaciro. I Korinto ngaha rero niho duhereye. Ishengo ry'Ikorinto ryagawe, ntiryasuzuguwe, ryagawe. Ujya gusuzugwa no kugaya biratandukanye. Ryagawe kubera ingene ryigenza, ngo rifise ivyiyumviro vya kameremere. Kandi birasiguritse naho umenga bisa n'ibisiguritse naho tutobashigikira. Kuko kino gisagara ni gisagara cyari ahantu hari udanzwa rukomeye cyane, kandi abantu babo barafite imico myinshi cyane, benshi barabadandaza ku buryo bisanga bari mu ishengero bagasanga bari kubazana ingeso bahoranye bazana no mu ishengero. Umugiye muri kino gitabo ugiye mu gice cya 11 niyo batangwe no kuzana ingeso mbi ku ngaburo yera. Kino gisagara ni gisagara cyaranzwe n'ingeso mbi, naho cyari cyarumvise ubutumwa bwiza. Abafilozofe bamwe mwize mwishuri ba Plato nibo bavuze ngo biragoye ko umuntu w'umugabo agenda i Korinto ngo agaruke. Kubera iki? Ubusambanyi bw'abakobwa baho. Iyo ugiye i Korinto niwagaruka kiretse uri muzima. Akaroge kawe n'ubusambanyi bwaho byari byarenze ihaniro. Cyari gisagara cy'ubwibone, isagara kitumva ubutumwa bwiza naho cyari cyabwakiriye, kitagomba kubugenderamwo, kuko bagumana ivyumviro by'ico bari. Ku buryo mwageze ku ngaburo yera bazana imivinyu yabo ngo twebwe mudusukire kuri aka kiwacu. Ako kwadeje sinagashaka kajya kamaza amezi 2 bakambiye gusa kweje kamaza imyaka 2. Barafite ubwibone bwinshi ku buryo naho bakibutumwa bwiza bagitangura ntibagombye kubandanya nabwo. Ariko kandi bareka kwinjira mu ishengero. Muri dictionnaire baratevye barashiraho verbe corinthianiser. Umuntu umunyamanya ubwo hejuru. Umuntu iyo bakwisa umukorino ntuzuneze ngo akantu kari biblique, ni kari biblique. Umukore n'umuntu w'umunyamanyanga ataco yinona, ataco yigera, atagira ico yubaha, atagira ikintu kimuhagarika. N'umuntu atagira frame mu buzima, n'umuntu atuba bamusumba, atanakimwe yiyubara. I Korinto ishengero ryaho naho ryari bisaho risengera, kume naho bari abantu badandaza batanga amafaranga menshi mu gushima Imana, nta buzima bw'Imana bwari buhari. Iyo bagarukira mu ngeso z'umuntu giti ciwe bari basi kuba bari bahaye mbaye wa murundi, baca bagenda no mu bakozi b'Imana barabacamwe ibice. Ati je ndo kwa Pawulo, ndo kwa Kefa, ndo kwa Apolo. Mbega bisigura iki? Muri bo ntibanezerewe Kristo, banezerewe babo batije, banezerewe babuguranya amahera ejo bundi, banezerewe umuntu kanaka bihura, bacaye bahuje intara bavamwo canke bahuje ico bakunda, cyo bakunda gusangira. Umurongozi wanje nujya ishengero bari kwitamwe imico 3 arabera babikoze. Korinto hafise kamere naho bita ngo bari mu ishengero. Mbega abantu aho batahameze gute nimba bundi abarundi hagiye babyorosha kuwa Mungu bameze neza bambaye izera. Abiko ino suko nahera ntibahubaha, na dimashi ntibahubaha. None baza ko umuntu w'Ikorinto natashe mu rugo bavuga ngo turabonye umuntu yera. Ati ngo iyo manyanga aratashe. Mbega umuntu w'Ikorinto atonze ukazi ishenge abantu bashima Imana ati ari umukiza akorera iwanje ari hari ndatekana. Oya bavuga ati uyu muntu ahubwo murabe neza ahakirijwe ahagiriye mu bakizwa yaciye yongereza amanyanga, ntacari karamarira ishenge kuba cy'Imana mw'isi. Aba bantu bari barageze ahantu mu buzima bwabo batakibona Kristo bakiriye, batakibona isezerano ry'Imana ryo kubakoresha hano mw'isi, batakibona icy'Imana bazeza mw'isi, ahubwo wese abona ibimwega. Ndo kwa Apolo, ndo kwa Kefa,
ndukwa Pawulo. Baribagira Yesu, baribagira amaraso atweza ko aramwe, baribagira ko Yesu yahamagaye bose ku musaraba, baribagira wa mutima Imana ifise ku mahanga, baribagira ingene Imana yifuza basa mu ngeso, baribagira ko mwema aba muri bo, basigara bafata imibiri yabo bayikoresha n'ibitabaho. Bari baratewe n'abantu babagira iki babahenda ibintu bitari vyo, naho hari no mu bwiki nyene bababwira ngo ngureke igihe Adamu yacumura ngo umubiri waranduye, ngo kandi ngo wanduye uburyo utakicezwa, rero ndafise kukoresha ibyo nshaka byose. Bibwira ngo la chair n'est rien. Cyo tuma bahitana bakase, bagitana abakozi abadamu bakozi b'Imana bakaja kubasamanya, bavuga ngo ntacyo nakoze, gusa impwemu yanjye nguma ari nzima. Mbega ntivyaje ngahe bujuma ntimubizi. Hari igihe twigira tumva no gwaruka ruri hano, umuntu akubwira ngo rega jewe, rega ncumuye jewe, n'umubiri wanje ucumuye, ariko jewe wa vrai nguma ndi muzima. Ivyo birahari ngaha mwishengera i Burundi. Umuntu yakoresha icyaha mu kubita ikofu umuntu ngo n'umubiri wanje wakoze icyaha, ariko jewe ndacari muzima. Benshi bavyakira nk'ugwaruka ntibazi iyo biva. Ni impwemu y'Ibugiriki yateye ishengero mu kinyana ca mbere ca kabiri ca gatatu, ariko ni Bujumbura mu kinyana ca 20 yaraje ntibayizi iyo yajizanana. Umuntu akakora icyaha ngo ega turi mu rugendo rwo kwezwa turacari, none si umubiri none ntuzi ko takiza c'umubiri, ngo je wa vrai sincumura, je wa vrai Imana na kare kino kibiribiri ntikizomubona. Je wa vrai nta kibazo mufitaniye n'Imana, indane hari ubuzima, ariko ubuzima ntabona hanze ni icitwazo. Ndakene ndagusange mu rupangu ndabukubonane, ndakene dukorane mu kazi ndabukubonane, ndakene ndagurana amahera ndabukubonane, ndakene ngurane ndabukubonane, ndakene hagira akantu hagati yacu tudahuriza ko ndabona ingene ugaragara muri ubwo buzima. I Korinto baratakaje ubuzima bw'Imana bakiriye mu kwihana bagitangura, bisanga ahubwo imico barimwo batarahura n'ubutumwa bwiza niyo iri kirazi igira uburemere bunini cyane kurusha Yesu bakiriye. Igitangaje ngiki nuko bitubwira muri icyo gice nyine cya mbere umurongo w'indi ngo nta ngabire n'imwe bari bahagije. Ingabire zamwe madusomere kino gice nyine cya mbere umurongo w'indwi ngo bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza, mwiteze guhishirirwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Bisigura ngo Imana yari yarashize umutahe muri bo bawukoresha nabi. Bari barahawe ingabire za mpwemu bokoresheje mu isi ngo bakwegera abantu ku Mana, bayishingire hanze ko Imana igira neza, basanga babikengereye babifata nk'ibisanzwe, bashira imbere byo guhimbaza imibiri yabo. Iyo umuntu atakaje Imana ishaka ku buzima bwiwe, iyo umuntu atakaje Imana ishaka ku mahanga ari impande yiwe, iyo umuntu atakaje wa mugambi Imana ifise yo gucungura abantu bacungura muri Kristo Yesu, aca asigara agenda muri kino gihugu cyangwa muri nosi atazi intumbero yo kubaho kwiwe. Ubaye mu Korinto, ariko ntuba mu Korinto mu izina rya Yesu. Aba bagabo bariko baramaramaza Imana mu isi, naho bari bitigwa izina ry'Imana. Gushikaho bariko barabandikira bagati none ibintu ntavuga gusenga mu ndimi, ivyo ntavuga guharira, ivyo ni ibintu birebire cyane ntavyo bukumva. Mwego hari ibintu ntababariye jewe Paulo, kuko nabona ko mugendeshwa n'akameremere k'imibiri yanyu. Myana majambo, hari ibintu vy'imhemu twaciye tuba turaretse, kuko ivyo tubona mwebwe mukwiye gusubira kubatizwa ahubwo. N'akarosiko bibiri bivuga mugabo, ndikuvuga ngo rino shengero ryari mu isi ataco rimariye isi, ryari mu isi ririkorera amaramaza Imana mu gihe ryohaye Imana icubahiro, ryari mu isi atamutwaro w'isi rifise, ryari mu isi ritazi icyo Imana rishakako, ryari mu isi ridafise kuvuga ngo turi shengero ry'Imana, twitirirwa Imana, dukwiye kubaho turondera inyungu z'ubwami bw'Imana. Ryari mu isi atamutwaro rifise w'Imana. Aba bantu
inyishu yabo basubiye kubabwira ngo igitango ryaramaze gushigwa. Ari majambo nta nikigaragaza ko baririko. Kandi igitango ntirisubirizwa ni Kristo Yesu. Ngo ahubwo umuntu wese baciye bangajara Yesu mutabite individuel. Mukorera hamwe amakosa ariko turagoma mutandukana. Umuntu wese agenda hano ha wenyene. Umuntu wese yiyubara uburyo yubakako kuko itanguriro ni Kristo Yesu mwese mwaramumvise ndetse muranamwatura mufise n'ingabire yabahaye mugabo umuntu wese atari kwiyumvira ibyo ikaraba hano ku isi. Urabe ivyo kurakora. Urabe icubereyeho. Urabe intumbero zo kubaho kwawe. Urabe urwo wubatse. Urabe akazi ukora. Urabe ibigendeyeho n'abandi bantu. Urabe ikintu Imana yohomba hamwe uva hano mu isi. Aba bantu bafaje gusubizwa kwiyumvira Kristo bakiriye. Kandi ugiye muri gice cya kabiri harababwira ngo umuntu wese yiyumvire ko basiyo bakiri muri Kristo Yesu. Urazi kubwirwa umaze imyaka myinshi mu ishengero mbega hajya ngo barakijije noshingira intara ukabwirwa n'umuntu mwabatizwanyije cyangwa ukabwirwa n'uwakubatije uri umuntu abaraga ati nukuri ndakwiye kurondera umuntu ambwira je wundi imbere y'amaso y'abantu. Mw'Abakorinto mwe mwisuzume abarimwe mwisuzuma mumenye ko muri muhagaze neza muri Kristo Yesu. Rimwe mu bintu nigeze kumva rikantangaza n'umuntu yigeze kuba amagaze impande yari mu representant yari gushengera ahantu nari mpagaze kuri Prince Reja arabwira umuntu twari kumwe ngo ujya umuntu amwishe nzoba narakijijwe. Ujya mu ntamwishe nzoba narakijijwe. Mu bisanzwe iryo jambo ibyo kurivuga turibireke. Bimaze no kuguca mu vyumviro ko wo mwica hari n'ikibazo ahubwo. I Korinto barahawe umugisha w'ingabire. Ntibamenye ingabire zatangiwe. Bahawe ubugingo ntibabugenderamo. Bahawe ubugingo ntibabujwisa ntibabwakira indani muri bo. Bituma aho bari aho bagendera ingo bubatse ubuzi bakora ataco bamarira isi kubera kwigenza nabi. Imana idufashe cyane. Ariko i Makedoniya aho bimeze gute? I Makedoniya batubwira gute? Batubwiye ngo bobo bari bakenye. I Makedoniya ngo bari bakenye ku buryo ngo amajambo yoshobora kuvuga ubukene bayabuze. Hari amajambo amashiramwe ya mpuzamakungu za Banki Mondiale FM n'izindi zikoresha kugira zivuga ati kiya gihugu ryashira hamwe gifashe kuno muri kino gisata bakumvikana ku materme cyangwa amajambo bokoresha. I Makedoniya barabudi jambo bokoresha kugira bavuga ubukene bwaho. Uko batubwiye ngo bari bafise ku murongo wa mbere ngo barafise ngo ubukene bw'akabura rugero. Nta kipimo bari bashoboye kuronka cyo pimo ubukene bw'abantu b'i Makedoniya. Mugabo ngo naho bari bakenye nguko gukena kwabo byaciye bituma ngo bagira umwete canke umutwaro wayane mashengero y'ahandi. I Korinto n'akaboregwe i Makedoniya n'umutwaro w'Imana igomba kw'isi birajanye. Mwari mubyiteze? I Korinto inoti zirahari ingabire kandi zirahari mugabo kandi bari mu vyaha mu gutubaha abarongozi ko bacamwe ibice. I Makedoniya barakenye ariko bagomba ati turabasavye mwantu mwamwe Paulo no mugendana turabinginze mudukoreshe kubw'ineze y'abandi bari kure. I Makedoniya barakenye nabone barafise ingabire ko batubwiye ku murongo w'indi batubwiye ku murongo w'indi ngo mufise ubwenge mufise ukwizera mufise n'amajambo mufise n'umwete mwinshi n'urukundo barabifise ariko ivyo bizana umutwaro ku bandi. Ivyo bituma biyumvira ku bandi.
Ibyo bituma babinezerwa ko ari ubuntu bagiriwe. Nicyo bituma ngo bama babiko baringinga ku murongo wa 4 ngo turabinginze. Bashyire ku murongo wa 4 ngo baradusaba binginga kubatera iteka kugira bafatanye n'abagaburira abera kandi ari bantu bakenye ubukene butovugwa. I Korinto bari mu mube, ariko i Makedoniya bari mu mutwaro. Uhaze swabise umutwaro ufiswe n'ubushonje. Ubushonje afite umutwaro utari gwiwe, afite umutwaro w'abandi izuba ryatsi tamburi herutse hazi imyaka 2. Ariko uwundi nawe akene bwira ati pastor kiraza kujurampera sense muri kaya karahuri kanyu menga kameze kuraho. Ndakene ndakuza ni kirahuri kiwanje uzomperamwo sense. Kiraza kunsira hasi jewe. I Makedoniya bagize umutwaro w'isi. I Korinto bagize umutwaro w'inda yabo n'akameremere kabo. Bafise ingabire, agizo ngabire bazifata ko ari ubuntu bw'Imana. N'ubuntu bagiriwe bw'ico bakoze mw'isi. Cyo tuma baringinga intumwa ngo zibemerere kugira ico bakoze kugira abandi bahaga umugisha. Imana habwe icyubahiro. Haleluya. Ku mirongo 5 baravuga amajambo akomeye nkuramwe ibintu bibiri. Kuri senga tubwira ngo ariko ngo si nkuko twabiziga gusa baratanze ibirenge byo bafise, ariko cyo nkura muri kijya ngo babanje kwitanga baca babanza kwihimbana mu yane majambo bo bubakiye kuri Kristo Yesu. Ntibari mu bihimbaro by'umubiri, bari mu cuti bwawo n'Imana. N'isengero rikenye mwarirondera Imana. N'isengero rikenye ritari mu kaweregwe, ritari mu gahimbo, ariko rizi gusenga, rizi kwezwa, barafatanye n'Imana. Nico gituma n'umutwaro w'Imana bawakira. Barihaye Imana. Barazi cyazanye Yesu mw'isi, barazi cy'Imana ishaka ku bantu, barazi cyari cy'urukundo hagati y'abandi, barazi cyari cy'Imana ishaka kwishengero kanaka. Ku buryo bumvise ku Yerusalemu imvura idaherutse kugwa, bagize umutwaro wo kurondera ibibagaburira. Aho ni Makedoniya. Ariko inzara, izo ni inzara mbaye wa murundi. I Makedoniya hari kwezwa, hari gutungana, hari ubugingo busagutse, hari gusenga, hari kunywana n'Imana, hari gutara ubutumwa bwiza. N'abantu bari mu Mana neza, babuze inoti, ariko ubugingo buradudubiza muri bo mu izina rya Yesu. Mbega bafise kuba ari babasazi batazi ibyo bakeneye. Icyo bakeneye baragisengeye, barendiye ku Imana ibishura. Mu gihe batarishura ibyo bakeneye, babanza kuba barakoresha ibyo babaye bararonka, baca bitahana amashengero. I Makedoniya baruha n'abarongozi bakabumvira. Bamaze kwiha umwami baciye biha n'abarongozi babo. I Korinto babaciye ibice, ariko I Makedoniya barabumviye. I Korinto sinzi ibyo babaravye kugira babacemwe ibice. Sinzi ko baravye impano zitandukanye bakoreramwo, sinzi ko baravye amafaranga bafite atandukanye, sinzi ko baravye uburere bavukamwe bagasanga bamwe barahuza abandi ntibahuza. Sinzi cyatumye babacamwe icumwe kiyeme ko uwarunda ro kwanaka, sindabizi. Mugabo ngo babaciyemwe ibice mu gihe Makedoniya ngo bumviye umutumiro wo gufasha yani mashengero. Banywanye n'Imana yabo muri Kristo, baca bumvira icyo abarongozi bababwiye, baca batanga ibirenge ibyo bashoboye, bacika umugisha ku isi aho gucika umutwaro ku isi. Mwene data ndondera umukozi, mugabo ntunzanire umukizwa. Ariko murumva mwene ako? Ndondera umuntu nsigirana kino kintu canje, mugabo ndagusaba ntunzanire bijya muragorana none. Cyo turagora. Kuba twirinda ni kubera iki? Ubundi umukizo yateza kuba uryoshe, kubera ingeso, kubera uko atahura, kubera flexibility, kubera kwakira ivyumviro byagutse, kubera umutima w'Imana, kubera korosha ibintu, kubera urukundo, kubera kwihangana, kubera gukorera Imana adakorera wagiye gukorera. Niwe yateza kuba bose batanguranirwa.
ariko benshi basigaye batwirinda. Imana idufashe cyane. Bihaye Imana yabo, biha n'abarongozi babo, baca batanga ibirenge ibyo bafise. Mwaba mwatubaje ati be ngaha kubera iki mutaguma muzana mutubwira gutanga amahera. Bene data, amahera turayakeneye ngaha muri MINEVAM Kigobe, nawe tuzani miliyari 50 ntiyo dukwira kubera ibyo tugomba gukora ngaha mwisi. Mugabo muduhaye ibiharuro mutaduhaye imitima ngo tujane mu bwami bw'Imana, twosiga dufise imifuko yanyu dufise imitima yanyu. Kandi raporo yo mwijuru yo bise korone imwe yitwa finance. Mugabo iyo umuntu azanye umutima akacazana n'ivy'Imana yamuhaye, Imana irashimwa, mwisi bagashima. Imana ihabwa icubahiro. Ni kuvuga ngo umuntu azanye ivyiwe ayizanye nawe aha Imana icubahiro, n'abantu kwisi bagahabwa umugisha. Imana ihabwa icubahiro. Bihera mu mucuti vitaniye n'Imana, bigabandaniza umutwaro ufite isi hano kwisi Imana yaguhaye, bigatuma wizana n'ivyawe byose. Imana ihabwa icubahiro. Rero ntiyage mwazo ngo nta mera dushaka, turayashaka muyazane cyane, mudusengere ubwenge bwo kuyakoresha, tuyakoreshe neza, azana umugisha kwisi. Mugo utongera tujana muri ama programme yitwa matinale, serire, discipleship, ministère, tujana muri byose n'amafaranga dukurikire. Sibyo kabeneda. Eguza ubuntu bugizwe n'umutima wiwe n'ivyo afise. Iyo uzanye umutima n'ibyo ufise, Imana ibigufise nayo. Muga Imana rose umufuko, pastor yahagisanga yaguhenze mu majambo yiwe menshi. Ubu haraje ingabire ngo bitanga ingabire gutangisha. Nta murumva? Hari ingabire gutangisha ingaha za Tanzania no muri Kongo. Babizi kiniza ngo harambe, bagomba kurondera amafaranga y'ikintu kanaka, inyubako abikora ibintu by'umuziki cyangwa ikintu kanaka, ati hari umuntu w'umutanzania yaje. Ebana barayatanga. Ngaho itike y'indege irarishwe, araje, kandi mu kumutumira babwiye ati kubera yangabire yo gutangisha uzodufashe, dufise igikora cyo gukorera Imana. Umenga ntibarakorera Imana. Akacaza nawe yizeye agahogo. Niyo ngabire afise, mugo ntiyo ahubundi. Aragucanira, nayo uzohembwa mu kwezi kw'icumugenda. Mugabo usotse iyo sare wari urimo, utankoresha ubwenge, none madamu ndayongira gute? None kumenga hari ibintu haratunganya, burya nafashe mu yo gusenga. Kubera iki? Haje umuntu azi gutangisha kuyakura za yakarimi, mugabo nta mutima wawe yigeze ujamo. Nukugira umunezero uhebuje wo kwiha Imana n'ibyacu byose. Kandi ndababesha, amafaranga n'igikoresho cy'Imana cyiza iyo gikoreshejwe neza, n'abatanze batanga neza. Kera za binibe na za nibe ziza zaronse, hari abantu b'abajene baronse amafaranga, baronka ubu 600 miliyoni, hatayabonye se ntayabonane onke, atangwe kuyatukwa ngo amahera abazungu araroze, ntaroze. Ahubwo yasanze umutima utaratungana. Amahera gumara amahera, ahubwo yaje asanga umutima wawe hari ubusazi. Wumva umenga ahubwo hari ikindi kintu baye abantu batazi, ukawe nyene wokimenyesha, ntukiro nyene wokivuga, ukumva wosara ati araroze, ntaroze. Amahera ntaroze, ahubwo umutima wawe nta kiriyo. Imana ihabwe icubahiro. Umuntu umwandika igitabo bamwitariki warene beshi ngaha baramuzi, kicyakira kugwa cyane gose ati nuko ibintu Imana ikoze, ibintu Imana ikoze, aya mahera z'icyarimwe sinkura ko nurumeya tumvise icyo Imana yavugako. Ko nibisiguritse ingayi wacu muri Amerika turazi ko ibitabo ari gihe bikundwa bikagwa million d'exemplaires bingana kuno, ariko jewe byaba bitamenyerewe baciye bakigura cyane. Ati birero biyaza ko nca bingyohera ngo Imana yampezagiye, ntiyampezagiye, yihezagiye. Acha fata jeune prière, ati utavuze sinkorako.
sinkora ko nari nsanzwe njya nari nsanzwe nambara arekaya sinca ngenda muri bya binyamakuru bishira ku rutonde abatunzi murazizi zimwe za Forbes zimwe gati nakayaduze nakayamanutse nakayamanutse sinca ngenda kubimenyesha ngo bamenye ngenda ku musozi gusenga numva iki Imana ivuga Imana kiramubwira ati ayo mafaranga genda ufate utware muri kiriya gihugu hari imfuvyi nyinshi Imana imuganirije benshi ngaha mu aproti hari akajambo twamaze guhendegwamwo ngo Imana yankujije wavuyeho ugenda he uzwiho upima zingahe esoma yawe hongeye ko milimetero zingahe ibyo ukora kuravuga ko wakuze ni bande babimenye ninde yaguhereye certificate ntiwakujijwe wongerejwe akarere koko wikimazi nayibundi biri muri wewe je ntarije nabonye washaka hake ni ibintu bikabera muri wewe ntanazi ntiwakujijwe waguriwe akarere kaho bera wikimazi ni abantu duhendegwa ngo nuko Imana ikirangira umuntu muri kino gihe warurinde iri kirangira umuntu warurinde bene data inosi tuyibeko nk'abantu bafite icyo bayironderako ntituronderere inda turonderere ubwami mugabo gufungura si bibi birakenewe kugira imibiri yacu imfatwe neza yongere ikorera Imana mugabo nta mugambi wo kuryubaho nta n'umugambi wo kuryoherwa ubaho hari umugambi wo gufata neza umubiri mugabo nta kirenga twemerewe Imana habe cyubahiro haleluya nukuvuga ngo bene data I Makedoniya naho bari bakenye bacitsa bikimazi I Korinto naho bari batunze batsambuye ishengero babibitsitaza mwisi Imana ngira iribaza ati samahera natanze I Korinto babasha Inde atumeze Makedoniya Imana habe cyubahiro kumuri yose ari bariko rahura n'uruzuba bashonje bagati none kumenga nta kantu kavi Korinto kavuye gutega sha nta mana bafise inote badafise umutima Imana dufashe cyane gose wumva Wohitamwo je nahise mu Makedoniya nakarokeza Makedoniya n'umutima w'ikivyeyi muvyeyi avuga ngo iyo abana bariye mbagize nte mbamaze wo n'umuntu yatawe ibanga ry'ubuvyeyi bariye mbandiye Makedoniya n'abavyeyi ariko I Korinto n'abadoresa n'abantu bikunda baguruka atamutwaro bafise bifitiye umutwaro iyi si na kino gihugu cy'u Burundi ishengero twifashe neza tugakora mu ngabire zacu neza tugaserva abantu imico itandukanye bavuga ati ishengero ry'Imana ninjye riko rafata ibintu neza Imana habwe cyubahiro haleluya haleluya umutima wacu rero ukwiye kuvuga ngo kwisi nkuye guha Imana icyubahiro biciye mu gutahura icyo Imana ishakako nawe ingabire ndafise amahera jewe ndashaka kuriha inzu nkaronka na ratio kandi gico nsigaje nushaka kurondera umuntu umwe nkuramarira mu maso yiwe hari umuntu tubana hari umuntu twigana hari umuntu yamaza tukaganira ariko ibintu agenderamwe ntacyo nigenda ndabivugako ntacyo ndamubariye mu majambo naho ndo mugenzi wiwe ndafise abantu bamaza kumva ibyo biko barakora bakambwira amanyanga bari mu mugabo ntacyo nigenda ndabivugako none bamarike ko bama baza kurondera umuntu w'Imana bazi ngo baje kumurondera umuntu bazi ko hava abahanura ntagica bivugako agakiza kabo kamenyekana ntikize kagirwa ibanga Yesu abahezage cyane gose munyeme dusenge nyiri cyubahiro Mana yo mwijuru turashiye gufu munyonga zawe Mana ntituri biti ntituri amabuye dufise imwe muri twebwe dufise ijambo waduhaye ngo ridufashe dufise ishinga waduhaye ngo riturere dufise abagenzi abarongozi atandukanye dufise ibyo waduhaye kuzezwa mu gihugu mwishengero mu miryango n'ahandi dufise ubuntu waduhaye duhawe ingabire zitandukanye dufise iryo bakwe twahawe gutumwa ivyera muri nose mwami ndakwinginze utwakire udufashe mwami turanse gusamazwa n'ivya kamere kacu turase gusamazwa n'ivyisi itwereka turase gusamazwa n'ibice bitandukanye vyabo tugenderamwo babi
turase gusamazwa n'imiryango yacu bamwe bataramenya Imana batwokupa bakatubuza intumbero y'icyo dushaka ko. Turase gusamazwa n'abagenzi babi batwokupa ntihagire icyo batumarira ariko natwe ntihagire icyo tubamarira biragahera mwami Imana. Tugirire neza vyizigiro byacu. Hano hari abagabo mwami Imana barongoye ingo, turasavye amavuta y'uburongozi bw'ingo mwami, turasavye ubwenge bwo gukunda badamu, turasavye ubwenge bwo kurongora ingo, turasavye ubwenge bwo gukorera Imana biciye mu ngo zacu mwami Imana. Hari abakenzi bari hano bambeka inkomezi mwami, baha ubwenge, bari mu ngo bariko barakorera abo batunze, bariko barakorera mwami abana babo mwami. Ongereza ubwenge mwami, ongereza amavuta, ongereza mwami kugira umutwaro w'Imana ku miryango. Ingo mwami zibe abakozi bawe. Hari ibyo twahawe mu mashirahamwe atandukanye, hari ibyo twahawe mu gihugu, hari ibyo twahawe mwami hatandukanye tugenda, hari udutumirwa mwami Imana. Ndagomba ngo dufashe mwami, duhe umutwaro w'ivyawe mwami Imana, duhe umutwaro w'ivyawe mwami, duhe umutwaro w'ivyawe mwami. Duhe kwakira bwa bugingo bwagutse bududubize, tube nka rya jambo Dawidi yavuga ngo igikombe canje kirasesekaye mwami. Biri muri twebwe bidudubize bishikira wari impande yacu. Twakira urukundo rwawe mwami kandi turusesekaze ku bandi mwami. Yesu utugirire neza mwami, utugirire neza vyizigiro bizima, utugirire neza mwami Imana. Turagushimiye muri byose na hose mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana ihabwe icyubahiro. Hari umuntu avuga ati sindakira agakiza mu buzima bwanje, numva ndemewe n'ibyo ngenderamo, numva ndemewe n'urubanza rugendera ku mutima wanje, numva ndafise umubabaro, ndafise ubwoba bwo ntazi aho nzogenda ninapfa. Iyo bavuze ijambo ry'umuhero numva mbabara, numva ntinya, numva satana agumafata ntwara muri bina biriya, abagenzi barantwara muri biriya na biriya, numva ndafise kubohwa n'amadayimoni mu gihugu canke buriya. Uwo muntu akeneye ubugingo, akeneye kubohoka, akeneye gukira, ariko bitangura no kwihana kwawe. Urakeneye kubohoka, urakeneye kuva mu cyaha. Icyaha ntibagisengera, icyaha barakihana. Icyaha ntibagisengera, icyaha barakihana. Icyaha urakibwira ndaguhagaritse, hamukakira umutima iko wese yakoze ku musaraba, ukanamubwira uti ngo umutima wanje mbere umwabe n'umukiza w'ubugingo bwanje. Uri hano ndagusaba udoze ikiganza cyawe, wakira ubugingo budashira. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakira ubugingo budashira, wakire. Ntugende nk'abikorinto. Akira ubugingo umutima wawe, ihane, izere Yesu umwana n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mushe muduze kino kiganza kuno muzamukoze. Abaprotokoli bafashe baze bakira agakiza. Shenge bakomera amashi cyane. Karibu ngo wakire Yesu, ngo wihane, ngo wizere. Hallelujah, hallelujah. Tuzabyaguruka. Turaguhaye icyo cyose mu mwanya rw'isengero ryawe. Turasabye umugisha mwami Imana ku ngo ziri hano, ku buzi buri hano, ku bakenyezi, ku bagabo, kugwaruka
imisore n'inkumi bari hano umuntu wese ari hano mwawe umuhezagire mwana kuko watugiriye ubuntu bwo kuba muri we mwana turagushimiye kuri abo bakwakiriye turagushimiye ko bamaze kukwakira bari hano turasabisha kuri twese mwami ngo ubane dukoresha ibikomeye hano mu isi bw'icyubahiro bikunezereza mwami Yesu habwa icyubahiro cyose mwami turakwese umwana tugiye mu ingaburo yera mwami uganize imitima yacu kandi bigaragaza muri byose mu izina rya Yesu amen.